murakoze nyiko bimenyesha makuru kuri cyo kibazo mumbajije ntangure mvuga ni tubashimiye kuba mwaje kuduherekeza mu rugendo tugiyemo muri Sudani y'Epfo mu mugwa mukuru Juba. Tugiye kwiga ibibazo bijanye n'ishirahamwe EALA, ishirahamwe EAC, kuko ishirahamwe EALA risa n'ifise ingorane. Ejo bundi twari twagiye kugira ngo dutore ibiro by'inama y'abakuru b'amashinga amateka na nkenguza amateka, ariko biranka kubera ko twagiye gusanga amategeko agenga ishirahamwe rya EAC asa n'ayadaha umwanya ikibanza ca demokrasi, kubera ko twagiye gusanga harimo ibivuga gusa leta nshingwa bikorwa, ariko ibijanye inama nshinga na nkenguza amateka nta birimwo. Ico rero gice gituma tubura iyo tuja niyo tuva tusha turataha. Ubu rero ico kibazo twarakibonye, tugiye kongera kuraba noneho ko tugitorera inyishu kugira ngo inama izokurikira y'abakuru b'ibihugu izosanga ico kibazo vyibure turamaze kugitegekanya. Ivyo nivyo tugiyemo, mugabo tuzogerageza turabe ko ibyo bintu byohinduka bije mu nzira nziza.